uri nk'umuntu ubu niho nataye kuvyumva uri nk'umuntu uri hanze hari ibintu biramaramaje kuko kubona icambere abarundi bataramenya icari ico amatagisi n'amakori. Mbega amatagisi n'amakori bidatanzwe amashuri yokubakwa, amabarabara yokubakwa, imiyaga nkuba yoboneka, mbega hoboneka n'umupolisi cyangwa umusoda, amahera yova hehe bakoresha, umwarimu yoboneka, umuganga yoboneka. Abantu rero ntibarategera icarico amatagisi n'amakori, bazi yuko umenga ni ibintu utanze hariho abantu babirya. Nivyo dufise kahise kabi aho abantu itunga ry'igihugu barigira gwabo. Mbere sigaye mbona yuko abantu bagwanira inda, abonye rigiye mu ndiwe umenga arahejeje, mugabo none iyo ndayo ntiyuzura, nibahomora none nibahaga, mugo umuntu w'umunoho ntiyigera haga, apfuma bita. Mwarabibonye mu minsi heze duhinduye inoti z'ibihumbi 10 aho umuntu yakuye inoti agakuraho akabuate k'imiliyoni 10 kaboshe n'imigozi akakajana muhira kakagwifira kakabora, no kuvuga ntavyakeneye n'isiha mu ijambo rimwe. Isiha niyo yiba n'iki kitari bugikoresha. Abo bantu rero tubasavye bahage, abantu batangure guhaga. Nico gituma abantu baratanga bakori kubera babona hari indongozi z'intahaga. Abantu ugasanga afise imiduga 5 ashaka kwa 6 wiki, ugasanga afise inzu 5 10 mugakoguma ashaka kwinzu zose zibagwi wazozibamwe gute. Intahagara yo nimwe niza turaza twikosore. Amakora abantu bayatanga batinya uko babona ko hari indongozi mbi zo hava ziyarya, mugaragira ndabaremesha. None ko mukuru w'igihugu muvuga rumwe je n'ubwa mbere kwisi mbonye aho umukuru w'igihugu aharanira ubutungane, abacamanza nabo bavuga ati dutegereza kurenganya bakagwana. Kera twumva umukuru w'igihugu ahubwo ari washaka ko abacamanza baza gukorera kuri we akabagura. None ubu nibo basigaye bipfuza yere bagura umukuru w'igihugu ngo arenganye. Ivyo kwisi nta gihugu nari bwabibonera. Kubera iki inda ndende ngo biturire, ntibazabeshe ngo imishahara. Ubu nabibonye ni inda ndende. N'ubwa mbere mbonyaho umukuru w'igihugu avuga ati abene gihugu turondera neza yabo, indongozi bakorana nabo bati ahubwo tubice, ahubwo tubarye, tubakokore, tubanyunyuze. Naye ntibirwa bakavura. Ibintu vyabaye ukuri niko tukumenya kuko Burundi bijya muvuga bugwaye hose. Wowe uravuga ngo uvuye aha ugasanga hari abari baraguhishije. Nimwiyumvire umuntu kugenda ibibanza byo mu isoko so mudandaza, agenda agafata ikibanza nari bafashe bingahe, arafashe ibibanza kuko bifitiye uburenganzira bwo kubifata, agaca agenda ivyo bibanza agaca bikotesha ku mudandaza. Umva wese umudandaza aciye, urumva uwo mudandaza nova atanga amakori habiri, atanga ikori yo kuja mu kiyaca igihugu kugira tubake amashuri y'amabarabara vya bitaro, akongera agacarondera ikori naho aha wa wundi nawe. Murumva ko kamaramaza. None iryo kori azorikura he? Nuvuga carikura muri babaguzi, tugaca tuvuga ngo ibintu vyarazimvye, naho uwo mudandaza ariko arondera ikori aho umuntu yivye vya leta ni kori aha igihugu kugira ngo kimukorere ivyo yifuza. Murumva yuko ari ngorane. Uwo muntu nyene akaba ari wacaje kugira wa mudandaza kugumuka. None burya abadandaza bagumutse uwo muntu yabayungutse. Nico gituma abo bantu hagahera iminsi 3 batarasubiza ivyo bibanza. Turasiganwa. None ntibagiragira imigumuko mu gihugu, ari bo babikoze. Reka nanje rero turabe ko banesha nakamara amazi. Kandi harimo indongozi, aha mu bibanza hajya mu gisagara hagati, umuntu aragenda agafata inzu ya naka akayikota kuzoriha imiliyoni nka 5 mu kwezi, agaca agenda agacarondera abadandaza bagaca baza, umwe wese agaca ugasanga ni nk'ibibanza 10, umwe wese atanga imiliyoni nk'indwi ku kwezi. Ibibanza ari 5 imiliyoni 35, wa wunda murishe indwi. Uwo muntu si wenye n'inzu ntiyagowa yubaka, abadandaza bakagira kuriha umwenye n'inzu
bagaca bariha n'uwo muntu hajya mu gisagara biriyo hari haho maze kumva hari haho numvise umuntu aronka atanga kwa nyene inzu imiliyoni 5 mugabo akanduza mu badandaza imiliyoni 25. Ivyo ntirushobora kubibandanya uko. Nivyo bituma ibintu bizimba tukarondera ngo biri hehe aho hose uri haninde umwene gihugu. Abantu rero bapangishije amazu adacurizwamwe n'abadandaza nabo bavyumve nibakorana ubunyene n'abadandaza. Abantu bitambikamwo barya badakoze tubirukana batuviremo ko nibo ariko batoba igihugu bariko baragitoba. Umudandaza wese ahantu acururiza ubu habayiwe ntibasubire kuvuga amajambo menshi niyemera akagumaho umuntu aho hantu atari gwiwe. Ubu namenye ko kibanza ari gwiwe bace bamwandika na karanga muntu yiwe bamenye yuko ari we afitaniye imigenderanire n'uburongozi bw'igihugu ntafitaniye ubugenderanire n'umuntu yagiye kwibivya igihugu. Ivyo ntaho bitaniye n'abandi biha ama parcelle agacaca kuyigurisha ku mwene gihugu nyene yarayifitiye uburenganzira ngo nuko mu vya leta nivyo kwibwa. Abo bantu tubahagurukire ko je navuye hasi none kuko imwe bw'abene gihugu mutashigikira tubadome ku rutoki tubahare twari bazotunesha. Abo bantu bari kurushi ntibashika n'ijana ndababwire ntibashika ijana. Abene gihugu twese tuva hasi umwe wese akavuga ati nguyu tumukuramwo tumushira ku ruhande ega tufuma tuja kubabika mu mpimba batuviremo igihugu gitera imbere. Iyumvire kurondera umugumuko uriko ukoresha amahera wiyivye igihugu wivye abene gihugu ugashiza kubabwira ngo ni mugumuke murakenya kandi ari we wabivye wenyene none n'umukuru w'igihugu yabivye. Ubu rero tugiye tuve hasi ane sivyo none ntibamaze kwica igihugu ntibagumuye abantu. Umuntu we w'indongozi nzosanga arimwe mu bafise ibibanza mu masoko abimenye abarabimenye ubunyene none sibo bariko baragumura abantu ejo hirya yejo hari hirya yejo bariko baragumura abantu hirya yejo. Reka rero natwe turabe nta kigongwe kihari kuko nawe yagira atari umudugararo mu gihugu nta kigongwe kihari. Niyo aba yumva ko afise ingufu zo gutebagaza igihugu ubunyene nazi abajeje intwaro ndazi gitwa mutabikora mere de la ville abasitanteri mwese ivyo bintu ngasanga mutarabiheza namwe muzaba murimo igitwa mutabikora nuko bajya nyene bahibiturire mwebwe. Ndazi yuko mu minsi yahera twararondeye kugira ngo abadandaza bose bagira ibanza mu isoko baharuye neza byarasa. Kubera iki abajeje intwaro nabo bari muri babaryi niba batarabaryi ubunyene niba bimpereze sanga umudandaza wese afitaniye imigenderanire na leta adafitaniye imigenderanire n'indongozi nimwe. Erega n'urugamba rw'ubutunzi n'urugamba utarugwanye rwo rurakugwanya. None indishonje rafise amatwi ahara inzara hazinduka inzigo none baje ngaho bakamvura bene gihugu ndiko ndarorera nitwa Barundi bazonsinda mu bana banje nta kundi none sindi Barundi muga mwumve ko ari ibara kubona indongozi zishobora gukora ibintu nk'ivyo nibara.